urumva bimufashe aradadarara akagira yuko nyene amaguru agatera tera imigera urukonda karekereza. None ubu kugeza umunsi bimufata inshuro zingahe ku munsi? Ubu urwara gute? Arabifata ku kwezi mugabo niho bitafashe cyane, kera nkiri umwana niho byankarira iminsi yose. Kuvoma gusa cyangwa no gukubura urima ntabishobora ninge ntashobora kuyiha. None arubatse? Oya wavukiye ngaha nyene? Imana yabiteguye. Ese wabo yarapfuye kubera zo niwe zandurutse. Se wuyu se wabo bavukana se wiwe ukuntu byagenze nawe nyene nizo zamwishe gute kandi zamufasha. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Nuko turi mu ndwi yahariwe ingwara zo mu mutwe na cane cane ingwara y'intandara. Kuri uno munsi w'igenekerezo rya 12 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2023 niho ubujejwe gukurikirana amagara yabivurije mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ariwe Onesphore Shimirimana yaramuka agenda ku mutumba wa Rutegama w'intara ya Gitega komine Gitega, aho nakubwira ko yaragiye kuraba umwana yumvise ko yaguye muri toilette biturutse ku ngwara yarasanzwe agwaye y'intandara. Nuko amaze kuhashika agahinda n'umubabaro byamufashe, aho yasanze muri ako gace nka kose abana abakuze bagwaye ingwara y'intandara ndetse n'ubumuga butandukanye. Aho no kubwira ko yabura uwo vugisha n'uwareka kuko abari muri ako gace nka bose bari basanzwe bagwaye ingwara y'intandara, ndetse iyo ngwara aho yari basinzikaje cyane. Kurikirana ikiyago cyangwa ikiganiro bakoranye nabo bene gihugu bako mutumba wa Rutegama w'intara ya Gitega komine Gitega. Ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Umwana gwaye wahajaye uramutse uramutse umwe guma yinaga hasi uramutse yitwa ngwiki yitwa agwaye iki none uja kuhanyereka Deru. Zanda kubikira ndamuha. Wewe witwa nde? Habyarimana Derufe. Warigeze uja kwishuri? Hanyuma none uburiga? Warahevye? Wahevye ryari? Wahevye kubera iki none? Kubera nuhava ngwarirayo. None ufatwa gute? Ugwara gute? Changwa hasi, ndagwa hasi. Imbere yo kugwa hasi wumva umerewe bitangura gumva biza gute? Ntangura kudahwa hasi. Uheje kudahwa ugaca winaga canke udahwa inyuma yo kwinaga? Changwa hasi. Ugwa hasi. Uheje kudahwa mayambwiye yuko ngo umwana ngo yagwe mu toilette kubera intandara nico ituma nanje kuraba byatumufasha. Umwana wawe yafashwe gute? Umwana byahereye akiri muto. Je nkibibona hajya ari karajya nkaguma mbona intoki agiranya. Mugabo rero sindabimenye yuko ko barakagwara nkibaza ngo nibindi bintu. Umva rero uko akura tera biduga
ubu rero hageze yaho bisara urumva bimufashe aradadarara akagira yuko nyene amaguru agatera tera imigera urukonda akarekereza. None ubu kugeza umunsi bimufata inshuro zingahe ku munsi? Ubu nk'ubu mwijoro byamufashe nk'ituro 5 muri iri joro. Mwijoro mu gitondo ahambere sinzi ko biramufata. Ubu hoho byasaze rero buri mwanya biguma bimufata. Nta saha yo kwijana. None ndakubaze ku nshuti ya bose aho ko ari haruguru yiwanyu kubera kutamujana kumuvuzayo. Mu bisanzwe ntavyo no banamenye cyane yuko muba mupfuriye ngwara. Yego kubera umudamu ejo yaciye abimbari oya kuva kurya ejo mbarira yuko mubariye yuko no mera nkuza kubaza mukamfasha nkaraba yuko yokira. Je nshinjira ngaha nagumye nibaza ko ari uriya ayi wowe urumva ukeneye muti w'intandara wowe nta ntandara zimufata wowe none ziramufata intandara biramufata mugabo we sigiye kinini uyo ego urumva agwaye cyo kimwe n'uyu gusa nuko akomeye atambuka nabo birarenze cyane wo birenze n'uyu kandi uwo nawe watagenda basi kuitereka intandara wacigihe zitamufashe mugabo bimufata buri mwanya. mama bimufata kangahe uyu ashaka kane kwe nta bandi bafite ibibazo none ngaha muri aka gace kiwanyu ngaha kugira ngo nze kubasabira umuti dadari turamufise ajya bafite ibibazo bimeze intandara nyene kibazo cy'intandara ni kiza cyateye je nibaza mbere nakaronda ko mu muryango genda byibaza nemwe muzi ko iyi ndwi yahariwe ibibazo byo mu mutwe nuvuga ingwara y'intandara ifatwa nk'ingwara zo mu mutwe iyi ndwi rero yahariwe ingwara zo mu mutwe harimo n'intandara na cyane intandara ko zishobora gukira sivyo ikigo nshuti ya bose gisanga kivuye izo ngwara z'intandara abana bose bari muri aka gace bafite ibibazo by'intandara mudoce mubaturungikira ejo tubaha umuti sivyo aha urumva ndahaje kubera ujya mu mama niwe yaje arambwiye ngo umwana we yaguye mu iwese ngo kubera intandara yaguye mu gute oya yaguye hejuru ntiyaguye indani none ubumva ubu rero kujya mu toilette bica bigenda gute none aragenda gusa ntibimufatirayo ni rimwe rimwe tumugume hafi kugira ngo ntazaragwaye nk'ubu twoza tubona zimufasha byamusoneye no munsi mbere yani ko twamaze kuvugana rega mbare bidayimoni byateye mama witwa nde wewe witwa nde none aha hantu ko dusanze hari ibibazo byinshi by'abana bagwaye intandara izo ntandara je ntavyo no mena je umwana namusanze abwaye intandara nkuko nyene uwo mwana afite imyaka ingahe sati imyaka yiwe njya ntayendera cyangwa 30 nyangira narenga mbere muri aka gace abantu bagwaye intandara ni bangahe imisi bake hiyo hirya hari uwundi mwana aha hirya kandi hari uwundi mwana hirya hariya kwa Margarita wa shamba ku ayaje nuko ntanyimba kubiyonga ariho umuntu gwaye intambara n'uyo uyu umwe niwo ngaha ubundi ni wawe ubundi ni wande hari undi Zedeke ngaha ni batatu uyu nawe ni wande ubu nyina wasinzi nyina we yitwa Maria ni wahe uyu abangaha nyene murabana muri iyi nzu mubana muri iyi nzu mwese amasokira hari hamurapanze muba mu nzu imwe mugabo mugabo ngo waje intandara mwese ni ngorane uyu ubona kwa intandara ko ari ibibazo bitoroshe ubwo nta bandi muba mutazi muri aka gace bagwaye intandara barahari wundi hari umwana wo kwa Seve bavuga yuko agwaye ingwara yo kuraba Seve no wanyu we ubona wabahe hajya hirya hoba hariho izo ntandara zishobora kuba zagwiriye ni iki musaba leta tusaba ko bazadufasha kugira ngo bazaduhere imitaba abana kugira ngo bazaduhere imitaba abana mama witwa gute nawe Beata ni inzigama Donavina Beata inde ni inzigama namwe mufite ikibazo kiyi n'ubunye nagwaye ukunyene marangwara uhora urwara gute arabifata ku kwezi mugabo
ubu niho bitafashe cyane kera nkiri umwana niho byankarira iminsi yose byagukaye iminsi yose ubu rero bigufata kangahe oya n'ubu uramufata hari igihe bimukarira rwose cyangwa arabyibagira arabyibagira ntabwo ngo kuyafise watagene gushaka gukora nta kintu nakimashaka gukora kuvoma gusa cyangwa no gukubura kurima ntabishobora ninge ntashobora kuyiha none arubatse oya sinubatse wavukiye ngaha nyene Imana yabiteguye none beya umuti w'ikirundi wo mu nshuti ya bose wo unywa tukusabiye kugira ukire izo ngwara za kwemera ndazuba arafasha ibi bintu by'intandara ngaha ubone yemeza gutya ubyakira gute ndabyakira na Jefferson umubabaro nene kubera afise umubabaro urumva ndongiye uye ni mufaniki uwo n'umwana w'umugabo wanje rero mbona nje ndamusanga aho nyina we yapfuye rero nje ndamuretse kuva kiri umwana rero yumva yaragwaye yarigwaye ahajya afite imyaka naho mama we wakiriho ngira ngo yishika 35 ngira n'abavuze ngo azikwaye nivyo ndayigwaye zigufata kangahe mu kwezi ni keshi nako yoshobora guharura umwanya wari wese birashaka kumukubita hasi rega zimufashe ntabimenya ganira uri mama wiwe wewe witwa nde kwikukira Fabiola yo ndabona ukuze mama ahantu twasanze ikibazo c'intandara ku buryo atandi twari twabibona watwe birarenze hariho nabamaze gupfa kuberazo se wabo yarapfuye kuberazo niwe zandurutse se wuyu se wabo bavukana se wiwe ukuntu byagenze nawe nyene nizo zamwishe gute kandi zamufasha kuzi mama urumva ibi bintu je ntaho nari bwabibone aho usanga umuryango wose umenga ugwaye ingwara imwe yeme ni ingwara imwe none zatanguriye kuri ose wabo canke muri basogokuru haya bari bazigwaye ndabamaze kubana niwe twatanguye kubona zifata none mu kumwica zamwishe gute ubwa mbere zaramufata ubwa mbere urabona zamufashe ku rubyaro rugira 6 zimufashe nyene yose umukenyezi wese umwana agira 6 hanyuma rero biza biramududagura hasi bagiye nko kudandaza ivoka tugaza twumva ngo byamutuye hasi bitera byongerekana biza ziramutura hasi twumva ngo zamutuye hasi mu nzira mu nyuma havuye yitawe mukama yacyahwera yavuye yavuye atubwenge nyene hamwe ariko aragenda nk'ahantu atamenya ni yagiye hose utamenya yagiye baza bagarura batamenya ni yagiye byamutwaye ubwenge uyu urumva n'umuhungu wawe uyu ni umuhungu wawe none urumva ujya nawe ni nasenga ujyagiye none mama mu nshuti ya bose baravuza imiti kirundi ko atanumwe turabona yigeza kwitura no kubera iki yaraguye muri toilette hiyo hakurya hanyuma bigica mu mukura gute baramukuye je baje abantu mako nyene yari giye gutembera urumva ubwenge burataka ikibazo kitoroshe agiye ahantu muri toilette nazo toilette zimwe bagira ibiti batambika zige nini twege kwa sizo tugira wowe urumva yagiye kuri toilette bicaye mutayo bamfasha amazi imyaka ine ngo n'umuduga mbana yiguze n'imiduga ibiri bishogeho nari nkironka amahera nkiyarondera nkayaronka urabona ubafite imyaka ingahe se dumengo mfise 20 mfise imyaka 25 mama yayo nayo yaje gute ejo niho byafata neza byafashe kabiri tutanze gusabira umuti nawe umangahe nango mama tutanze gusabira umuti nikibazo tutanze gusabira umuti ntangora aha rero wewe urundabona urakuze hari abantu bangahe bagwaye intandara muri umuryango wowe abo hariho nabapfuye nani umva ko yapfuye abakihari uyu munsi ni bangahe abaturani batatu gusa seteri wose niho rabigendana wewe rero waduhamagaye neza neza nigikusaba inshuti ya bose usabira umuryango wose saba yuko mwo tuvuriza abana bagakira n'abakuze barimo nabubwo abantu bo uvugaga abana abo bantu bose usaba ko babahaye umuti kubera n'amikora ni make kubera mu bisanzwe turakenye hano mu no muryango birumvikana murakenye kandi hari ibibazo byinshi none rero urumva nkuko ari waje twe tuzi ko tuje gufasha umuntu umwe ariko dusanze hari abantu beshi sivyo rero abantu bose rero abo tusanze bari ngaha ayi uzoca ubarondera bazane hajya babaha umuti ngabo afite ikibazo c'intandara canke ikibazo cyo mu mutwe niba ari ugwaye bisazi canke afite ikibazo c'intandara urumva afite ikibazo cyo mu mutwe tuka mu mutwe cyangwa uwagize ibibazo nk'ibyo by'umwana pararize uko birafatana hanyuma rero mama w'umwana tumubwira aze kurabaze tuvugane kugira ngo kuko uyu yakeneye yuko azaramutonana hajya
kugira mugire massage kugira ngo ashobore guhaguruka agende nk'abandi bantu reka rero tugushimire dushimiye n'abantu bo ngahaye sivyo hanyuma iyo mufise ibibazo birakwiye ko mubaza mubivuga n'abandi bakazabivuga kuko hari igihe rumva umuntu yicwa no kutamenya numva wowe wavuze ko utabizi ko hajyaye sivyo natwe mugabo natwe mu nshuti yabose nta muntu yarazi ko ngaha kibazo nk'iki ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka hakura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.